uwo ari we wese ategerezwa kugira umugore umwe kandi yanditswe biciye mu mategeko. Muti none ko mu idini rya Islamu barekuriwe kurongora abagore barenga umwe bizogenda gute? Inyishu tuyabwa n'umushikiranganje wo gufatana mu nda umushingantahe Martin Nivyabandi mu gihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 Ruhuma umwaka wa 2019. Mbega bene igihugu bari mu idini rya Islamu baba bafatwa n'ibibwirizwa, eko tubona ko abashehe babandanyisha abagabo umugore arenze kubera iki gifata bamwe kare kabanza. Nyakubahwa icegera ca cumi n'amashami amateka yatanze inyishu, yatanze umuco kuko abajejwe intwaro barigishijwe bikwiye, bayiteye baza habaye no gusamara cyane mu gukurikirana neza ibijanye n'uko iri tegeko rija mu ngiro. Igihugu cacu n'igihugu kitegamiye ku idini na rimwe n'ibwirizwa shingiro rihera mu gutorwa, biraboneka neza yuko atadini na rimwe leta y'Uburundi yisunga amadini yose arangana. Byerekana ko aya mategeko naho nyene bareza amategeko. Aho twaganiriye baranavuga neza ko basoma ibitabo by'Imana. Sinshaka kwinjira mu bitabo by'Imana ukuntu byubatse kuko nta n'ubuhinga tubifitiye, ariko biraboneka neza yuko rimwe hari usanga bashatse kwiyorohereza kugira uzane abakenyezi nk'uko idini rya Islamu nk'uko babidusiguriye, kandi rero bashehe nk'uko twasana ibintu bigoye cyane n'amakondisiyo aremereye ku buryo bosanga n'amaka exceptionnel. Twe mushikiranganje twaje tugira turondera n'abadufasha babyize kandi babinonosoye. Turafise akantu batweretse bakatwereka yuko amaka exceptionnel no muri igitabo c'iranga c'abayisilamu yaho ivyo bikorwa. Ariko rero n'abayisilamu ngabo bahumura igihe abagerageza kuza kurondera abakenyezi benshi, ahubwo dusanga n'abakisu atari bake yabamaze gutukufa Ramadan yushitse acagenda akaca yiyambarira agakofero, haje mu musigiti haje mu isengero bakirondera uburenganzira bwo kuja kwitonda kugira abagore benshi. Ikindi nuko twaje dukurikira turabaza abagenzi bacu ukuntu amategeko yubatse mu bindi bihugu by'abayisilamu. Islam ariyo by'ukuri idini ryabo. Yabivuze nyakubahwa muri Maroc la polygamy, kutuba abagore benshi ni itegeko iryo biri ari idini rwabo risa. Muri Tunisie nico kimwe. Muri Egypte igihe biko kugira mariage umugore nawe kwemerera wa mbere mu bakane, ndakwemereye yuko ibi tugira dukore uzufise uburenganzira kugira umugore wa kabiri cyangwa wa gatatu cyangwa wa kane. Atabikwemereye tubikunda. Turaba rero n'ahandi mu gihugu cyacu gusanga abifise no mu idini rya Islam usanga benshi bafise umugore. Twaza kora abafise abagore benshi basanga niba bagiye gucana by'ukuri usanga ari umutungo umugore umwe n'abana batazubashobora. Tukaraba rero ugasanga hari n'abandi bo batora kugira bagire ibikoresho akabarongora akamubwira yuko wese muhaye mutaye mu 5 ugaca mutegeka misi yose yuko amagaburira inyama mugaburira kandi n'abatakoze. Harimo inyungu nyinshi cyane rero muri ibyo twagiye turaraba. Harimo kugira icigwa yigenga, hari byinshi birimo usanga sa phénomène iri complexe muganimye ijanye n'irari itajanye n'uko by'ukuri yabikenewe. Hari n'ibijanye n'uko umugore wa mbere bayandaniwe mu by'amagara n'ibindi byinshi bagira gusigurira n'amaka exceptionnel hamwe utunyereza by'Imana ariko bari gusigura babitugiriye babitwandikiye n'amaka exceptionnel twosanga abo bakonsanye bo baka 0,001%. Mugati tuganira n'abasha muri iki kizu cyo nuko abarenza amategeko kandi administration y'ubutunganiza kukurikirana kuko ariko akora ibitari byo yo kuca imbere y'idini ibica bikwemera nicyo twanabayemo n'abaje bakunka bavuye muri Tanzania babaraganye imbere y'amadini
muri Tanzania n'ibihugu bimwe usanga kudagana imbere y'idini bikahita sibiri ubuhejeje mu bw'iwacu siko bimeze biza gucibwa amategeko ya leta kugira ngo imbere umukenyezi rero nazo aciye imbere ya shefu twebwe amategeko y'igihugu amufata nk'uko azanye iyo rimwe kandi azifata ibizwa igendo n'imiryango bivuga ko umugabo yubakana n'ubashaka mu gihe umugabo afise abagore benshi iri naryo rikaba rikingira wahohotewe no kurwanya amabi afatiye ku gitsina murabaza yuko iri bwirizwa avuguruzanya ntavuguruzanya kuko avuga ko ushaka hari nabashaka kuvuga yuko vya bindi vya kera yaho papa wawe yagenda agakorondera umukenyezi canke agakorondera umugabo kw'ivyo atafitiye uburenganzira wewe w'umuhungu wewe w'umukobwa uhitamo kwabirana n'uwo ushatse igihe umuntu afise abagore barenze umwe twasanze n'amaka yo kwanariza akaparaka kiretse ko rimwe na rimwe abo bagabo usanga batunze abagore barenze umwe usanga rimwe na rimwe uwa mbere yabyacanganye cyangwa ikavana n'irari ryiwe hari nabo twasanga uko umugabo yibutse muri iyo ndace yuko umugore twavuze bane bene banayisilamu hari n'abatunga indwi hari n'abatunga 10 twasanga ari nyiniya ari kutamenya no kwiyemera cyane mumbaza kubibona y'ingorane zabaye nyinshi iyo abantu baza kumureka kumuranda kurera twagiye turakorana nabo n'intwaro baratubaza ko bubyifata mu tabati umugore wa mbere niwe ari privilege niwe by'ukuri ategeza kubaza kwandikwa ifise n'inyungu nzari uko zisa kuko ni umugabo witavye Imana hagira ifo kwagira muri abo nawo bagira ntagararira inyungu z'umuryango turafise amakameje y'abantu bari bafite abagore nk'uko nyine kimurera hanyuma basanga nta namwe banditswe ibyo bigasanzara nta n'abashaka kuba batigiwe n'igese bw'umuryango byose ikijanye no kwinformatiza leta civile yariyo ni idea nico kintu cyose muri administration moderne yaho ikijanye yose natwe leta civile ko informatize hakana interconnection kuko mu migambi irimo musomye neza cyo gitabo ca Pendera ca réforme de l'administration mu Burundi harimo n'ibijanye no kwinformatiza ibijanye na leta civile kuko twagiye turabona abagabo bamwe akaba yubakanye n'umugore wiwe komine gitereranye iwacu agacavaho kubera zimeza yuko byose ari bikaratasi gusa aca yinzira muri muhamu bwiza zone bwiza aca yongera akagira ubukwe kugira uzobitore biragoye cyane cyane byagenda kwibonekeza ntihageze kuza gusaba amadeni canke ku bantu bafise tuba kuri mituweli ukabona hagiye ko hariko haravuzwa abandi barenze umugore yarasanzwe azwi mu kibano bitwara bibonye byarabonetse cyane ugasanga hari gusaba ideni bamusaba ibikaratasi kuko usanga muri banki zijanye kuzana umupfasoni mbwa ntiyipfuze yuko umupfasoni wa mbere azoba abimenye ukabona akuzaniye undi mupfasoni baza kuraba neza ugasanga byabereye ngaho kandi wabaza muri administration yaho wa mbere n'uwa kabiri bose ugasanga twebwe amadokima yari à notre disposition tukabona mwemerera yuko agiye yuko nta kintu amatezo yose yarayaronse ariko umuntu acakanura bamwe bijanye n'amatishe akunda kuba kumanipira ivyo by'abikaratasi by'amagendo ano cyo bituma mu bushikiranganji bujejwe ubutungane turakwiga muri leta itegeko rijanye n'uko n'ibiya by'ibimanza n'abidodo biba birisekirize by'ukuri kuko murazi yuko igihe bitarisekirize usanga ari ahantu ifitiye ibibangu ushaka kugitandukanya n'ikindi cy'ukuri mugabo ubwo buryo bwo kubisekiriza neza bizofasha ku buryo ubukaratasi buzaba bwavuye hamwe ukabibona biteye n'ubwoba kuko ari naho usanga n'aya makarata y'abatisimu bayapirasi ugasanga bikamutangaza ati umuntu agerageza no kuzamutesta ibikorwa by'Imana kugira ashobore kwirongorera kwifata n'undi mugore usanga biteye ubwoba ariko
fait de société bisaba ko bose cyane cyane n'ibyaha n'ibyo ngaho usanga bose yabaye mubyara wundi ari cyo cy'uwundi bakanabimenya ko bakingira ikibazo tuba tutigeze yuko n'umuvumo umurikora wikwegera tuzana twigisha abantu kugira bashobore kugira ibikomeye bashobore kwiyamica y'ikirundi yaho ugendera ibanga ryawe wariyemeje